Shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsodie de realite. Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 23 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Je muri kumwe Adel Ange inamugisha. Ijambo twishimikiza impano ihambaye y'Imana kuri twese. Aho dusoma muri Yohani 14 ku murongo wa 16. Nanje nzosaba data nawe azobahundi mwitsa ngo azabane namwe ibihe bidashira. Dukunze kuvuga yuko mpwemu yera ari ingabire nziza cyane Imana yahaye ishengero. Ariko baba waruzi yuko mpwemu yera ubwiwe ari ingabire Imana yahaye abantu bose. Mpwemu yera si umuyaga canke inkomezi gusa, ahubwo ni kamera ubwayo y'Imana. Nkuko dusoma muri Yohani igice cya 2 guhera ku murongo wa 28 gushika ku 29. Hanyuma y'ivyo nzosuka mpwemu wanje kuba ari n'umubiri bose. Abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'abatama banyu bazorota inzozi, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe. Kandi n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasuka ko mpwemu wanje. Intumwa Petero yarasubiyemo ubwo buhanuzi mu vyakozwe n'intumwa igice cya 2 ku murongo wa 16 kugeza 18. Ariko ivyo n'ivyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweli ati bizoba mu minsi y'iherezo niko Imana yagize, nzosuka mpwemu wanje kuba ari n'umubiri bose. Kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe, n'abatama banyu bazorota inzozi. Mbere n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasuka ko mpwemu wanje bavugishwe nanje. Hanyuma mu mirongo ya 38 na 39 yavuze ati, Petero arabishura ati, nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharirwa ivyaha vyanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Kuko isezerano ari ryanyu kandi ari iry'abana banyu n'abari kure bose, abazohamagarwa bose n'Umwami Imana yacu. Wabonye ico? Ingabire ya mpwemu yera ni y'abantu bose. Niba utarayakira urashobora kubigira uno munsi nyene. Ubwa mbere niwemere Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. N'utari bwigera bigira urashobora gusenga isengesho. Umaze gusenga vuga n'umutima wawe wose uti, ndakira mpwemu yera kandi kuva uyu munsi arabandanya kuba muri jewe. Igihe Yesu yaduga mu ijuru yadusigiye igikorwa gikomeye cyane, yadutumye mpwemu yera. Mpwemu yera ni wadufasha, ni watwigisha, ni watugira abashasha, kandi niwe mugenzi wacu. Mubemera mu gukenguruka kandi mu mwubahirize mu buzima bwawe. Mushira imbere mu bana afise nawe biciye mu gusenga, mu guhimbaza no mu kuvuga ijambo ry'Imana. Mpwemu yera ni wakwereka Kristo, ni wakwigisha ijambo ry'Imana, kandi ni wagufasha kugendera mu buzima bw'ibitangaza. Atuma ubuzima bwa Kristo ubiciyumviro cy'ukuri, si amajambo gusa. Ata mpwemu yera ubutumwa bwiza bwobaye amajambo gusa, ariko hamwe nawe kugira ubuzima ni waduha ubushobozi bwo kuba ubuzima burengeye ibisanzwe muri Kristo. Ubwenge bwiwe burakuyobora, inkomezi ziwe ziragukomeza, kandi icubahiro ciwe kiruzuye ubuzima bwawe kikagaragara muri vyose ukora. Ufise ubushobozi bwo guhindura ibintu hamwe na mpwemu yera. Kristo arungitse mpwemu yera ngo abe muri wewe, agufashe, agutware, kandi atume ushobora kubaho ubuzima bushasha butagira insiguro n'imipaka. Turaja muri cya 2 arico isengesho. Data mwiza, ndagushimiye ko wampaye mpwemu yera. Ndagushimiye ko wampaye umwigisha wanje ngo anyobore. Ni wanyereka ivy'ubwami bw'Imana kandi akanyobora mu nzira y'ukugororoka. Ndagendera mu bwenge, mu nkomezi no mu ntsinzi. Ndakomerejwe, ndayobowe, kandi mpora ngendeshwa na mpwemu yera mu buzima bwanje mu izina rya Yesu. Amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ryiwe fise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye mwami ko kijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Alleluia.
turagukeje ubu uri umwana w'Imana ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo. Twakure kuri 61 40 ubusa 14.